nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza ndongeye kubaramutsa kuri uyu mugoroba mwiza Yesu nakomeze kubahezagira hanyuma nkuko nari nabisezeranye ubutaha nari navuze ko mfise iyindi nkuru ijanye n'umudamu yarakijijwe ariko umugabo we adakijijwe. Ndaje rero kugira ngo twongere dusangire iyi nkuru tuyisangirire hamwe kumbure hari ico wokuramo, hari ico wotahura canke hari ico yokwigisha nanje yonyigisha. Imana ishimwe tubivuga kugira ngo twige kugira ngo natwe twumve ko hari ico vyodufasha kugira ngo dukomeze kubaka umuryango muzima kandi umuryango mwiza unezerewe, umuryango wabubaha Imana. Imana ishimwe. Rero ndabaramukije cane nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Hanyuma ndabingingire mukore partage y'izi video, munagire s'abone ku amatelefone yabo ari mu gifaransa ariko kubo telefone zabo ziri mu congereza baza gusanga handitse ko subscribe hanyuma baze gukandaho bakande no kukazogera kugira ngo shizeko video izohore ibashikira. Imana ishimwe. Abari mu gifaransa handitse s'abone, mu congereza ni subscribe. Hanyuma rero mugire na partage kugira ngo izi video zibashe gushikira benshi batari bake. Turacari mu ntango, turacariko turatangura kugira ngo tubashe gushikira benshi, kugira ngo twese tubashe gushikirana canke dukomezanye canke twigishanye kugira ngo bikunde tugire imiryango myiza izira umuryano, imiryango myiza izira ishari n'inzankano. Kubera uyu munsi ubwo tubibona turiko turabona imiryango myinshi ugasanga umugore yishe umugabo canke umugabo yishe umugore akamukubita akamukomeretsa, bamwe bakabaca ibihimba vy'irondoka abandi bakabatema amaboko, ugasanga ari ibintu bibabaje biteye n'ubwoba kumva mu bantu Imana yaremye, kumva jewe umudamu nagiye gushaka nezerewe tukasezerana imbere y'amategeko kandi tugashiraho n'itegeko tukavuga ngo tuzabana mu mahigwe no mu magorwa, urwaye canke ukomeye, ivyo tukabisezerana tukanabisinyira mugabo bikaza kurangira jewe mfashe ingingo yo gutema umugore canke yo kumugira nabi canke bikarangira umugore afashe ingingo yo kungira nabi. Urumva ni ibintu bibabaje binateye n'ubwoba bitari bikwiye kuvugwa mu bana b'Imana. Imana ishimwe cane. Rero uko biri kose icambere tugomba kubanza kubaha Imana kuko iyo twubasha Imana iraza ikatwubakira. Ndasubiramo, iyo twubasha Imana iratwubakira. Abantu ba none uyu munsi bagomba ibintu vyoroheje, vya bintu bikakaye, vya bintu bigumye ntibagomba kubisogongerako. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo harahigwa uwihangana akagera kw'iherezo kandi ngo haragowe uva mw'isezerano ata mpamvu. Mwene data, ko bikunaniye kwihanganira urugo, ko bikunaniye kwihanganira urugo utazi neza ko ari ishuri Imana ikuzanyemwo, bizagenda gute? Genda usome amajambo y'Imana aboneka mu gitabo ca Yobu, wumve ivyo Yobu yavuze igihe yarageze mu bigeragezo, yarageze mu ntambara, kandi iyo ntambara yari arimwo, iryo shuri yari ariko ariga ryari ishuri yashizwemwo n'Imana. Amen. Ryari ishuri yagize gute? Yashizwemwo n'Imana. Mugabo umugore bakundana agifise amafaranga, agifise ibintu, abana n'ibiki, umugore bakundana bakubahana, igihe carageze, igihe carageze
uwo mugore aramubwira ngo ntaco kimaze nopfa umutuka iyo mana upfe. Ariko Yobu yarishuye umugore ati oya nawe ubaye nka ba bagore b'ibipfapfa. Ushaka ko mu biganza vy'Imana, mu biganza vy'Uwiteka tuhabona ivyiza gusa, ibibi bije ntidushobore no kuvyakira. Amen. Uyu munsi rero ingo nyinshi zigizwe n'abantu bagomba ivyiza gusa, ariko ibibi vyaza bikabananira kugira gute? Kuvyakira. None ko ibibi biza bikaba bikunaniye kwakira, wibaza ko n'ivyiza n'ibizaza vyovyo bitazogutuma utandukana n'uwo mwashakanye mukundana? Gutana navuze ku nkuru y'imiryango ibiri, y'umuryango umwe w'abakene n'uwundi muryango umwe w'abatunzi. Nza kuvuga bose bari bafise ingene babayeho, mugabo babandi b'abakene nibo bari babayeho banezerewe, ariko babandi bari bafise amafaranga bari babayeho mu buryo bubabaje bw'imibabaro, kandi bafise amafaranga n'imiduga n'amazu n'ibiki. Amen. Bisigura ngo iyo tugomba kunezererwa mu vyiza gusa, ibibi vyaza bikatunanira kuvyakira, hazogera n'igihe n'ivyo vyiza navyo nyene bizatuma tutanezerwa. Imana ishimwe. Amen. Amajambo y'Imana nashize imbere muri ibi biganiro ngiye kuzahora ncisha hano, aboneka muri kiriya gitabo ca Nehemiya, muri kiriya gice ca kabiri uhereye ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20. Hari amajambo aryoshe ku murongo wa 18 yavuga ngo ndaheza mbiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbiganira n'amajambo umwami yambariye, nabo baravuga bati nituve hasi twubake. Nituve hasi tugire gute? Twubake. Nuko ngo bariyungunganya bashirako bakora ico gikorwa ciza. Amen. 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 Tugomba kwiyungunganya tukubaka imiryango mizima. Intambara zaza zitaza ariko tukubaka imiryango myiza. Ibigeragezo vyaza bitaza ariko tukubaka imiryango myiza. Hari umupasiteri umwe bitambaye ahagane bakunda kuvuga ngo burya urugo rwiza ni ijuru rito. Ntuzaba mw'ijuru rikuru utashoboye kuba mw'ijuru rito rya hano mw'isi. Burya urugo rubayeho neza muri iyi si ni ijuru rito. Rero n'iryo juru tuvuga twigishijwe canke twigishwa kuri jamwo bizatugora mu gihe tutabashije kubaka iyi miryango yacu nk'imiryango myiza. Amen. Tugomba kubaka imiryango myiza, ariko twabanje gushinga ifondasiyo kuri Kristo Yesu. Ntushobora kubaka urugo rwiza utabanje kugira abantu bubaka barabizi, canke abubatsi barabizi. Ntushobora kubaka inzu utabanje kugira fondasiyo ngo iyo nzu ibe inzu imeze neza. Ni ngombwa ugire ifondasiyo ushiremo amabuye, ku bafise uburyo bo barashiramo n'ivyuma n'amasima, ariko n'ababakene baragira fondasiyo hasi bakabanzaho amatafari akomeye.